naho muherereye muri kano kanya muriko muratwumviriza kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 28 Kigarama 2025 musangwa ikaze yo gukurikirana amakuru mwateguriwe mukaba muyashikirizwa na Dondo Jemba z'umutima afatikanije na Jesrene Manirakiza mu buhinga bw'ivyo nkundire mbanze ndabashikirize ingingo zimwe ashimikiyeko. Ibimenyetso vy'uko amafaranga ya leta anyuruzwa vyatanguye gushirwa ahabona n'umushikiranganje w'ikigega ca leta. Murano makuru muraza kumva uko ihinguriro FOMI rinyuruza amafaranga y'umurengera. Bamwe n'abandi bavuga ko ataciza abarundi bo kwitega ku ntwari hari ahubwo ngo bohaguruka bakayikurako. Leta ya Tanzania icuditse n'iy'u Burundi ikwiye guhimiriza leta y'u Burundi gutorera umuti ibibazo vya politike biri mu Burundi biciye mu biganiro impunzi zibone gutaha hakwihutira gutahana ku ngufu impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania. Umukuru w'umugambwe MSD niwe abivuga. Hari n'ayandi mu kanya n'inkuru imwe ukwayo mu buryo burambuye. Ndasubiye kubaramutsa. Amafaranga ya leta yanyurushwe kuva kera harageze ko bihagarara. Nazira ukuri nta kibazo ariko arizigiye ko atacazoba. Uwo ni umushikiranganje w'ikigega ca leta Dr. Alain Ndikumana yaraye abivuze amenyesha ko atamuntu n'umwe bapfa ikintu ariko akemeza ko aguma agira kwiterabwoba ridasanzwe. Alain Ndikumana yabivuze ariko yishura ku kibazo kijanye n'ifumbire ya FOMI kuri uyu wa 27 Kigarama 2025 mu nama nkenguza amateka aho yariko arasigura itegeko risubiramwo amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2025 ushira 2026. Bamwe n'abandi bavuga ko abarundi bama basemereye ko intwari hari irimwo abanyonyezi ariko ubivuze yitwa umwansi w'igihugu atishwe arapfungwa canke akangara. Mu gihugu umushikiranganje nawe arinda koregwa iterabwoba ridasanzwe kukuri aba ashize ahabona hama bikijana. Babisigura ko ku banyagihugu bitwa banyarucari iterabwoba rirenze cane. Basaba abarundi gutahura ivyo bintu baheze bahaguruke bikure ko intwari ikomoka kuri CNDD FDD idashobora kubakingira no gukingira itunga ry'igihugu. N'inkuru na Ninete Nancy Umutoni. Imbere y'abakenguza amateka umushikiranganje Alain Ndikumana yavuze ko ubufomi iriko irishyuza leta miliyaradi zirenga 50 z'amarundi igasigura yuko mwirima ry'impeshi sezobe 2025 n'irima ry'ici sezose 2025 yerengeje ko ibice 17% vy'urugero rw'ifumbire rwari mu masezerano hagati ya leta na FOMI. Muri uku kwezi kwa Kigarama 2025 FOMI yahaye umushikiranganje w'ikigega ca leta ama avenazo kontra abiri ngo asinye. Avenimwe ya sezombe na se 2025 ivuga yuko amahera ikeneye uno munsi ari miliyaradi 50 n'imiliyoni amajana 783 ibihumbi amajana 349 n'amajana 898 ihabwa ku mafaranga yamaze kurihwa. FOMI ikavuga ko yarengeje ko. Iyindi avena ivuga kuri sezombe 2024 na sezon A 2025 FOMI ikavuga ko yarengeje ko 3.9% y'ifumbire bari bumvikanye na leta muri kontra ya mbere. Igaca ivuga ko leta iriha miliyaradi 6 n'imiliyoni amajana 839 z'amarundi yiyongerako. Eka n'abarimyi bakagira yandi batanga. Alain Ndikumana abaza abakenguza amateka ko yokora ibintu nk'ivyo agasohora amafaranga. Mwabonye ko natumye kwita koshi wanje kugira ira zigenda kugenda na kuburyo kunguma mbata kenanje nguma nitegura. Iyi ni contract ya FOMI. Tuba twasinye twavuga ati dukeneye amakandida angana kunuko. Iyi ndafise avenant contrat ije muri December 2025.
ivuga yuko kuri saison B ya 2025 la saison C ya 2025 les quantités réelles on a dépassé de 7,5% des quantités contractuées. Iyi ni fomi yayiza ngo tuyisi ikatubwira au mois de décembre 2025 ikatubwira yuko saison B na C ya 2025 uno munsi ishaka kutugira avenant au contrat ivuga yuko yarengeje ko mu ifumbire yatanze 17% y'ifumbire de façon unilatérale ni muri mufasha ikakivuga neza yuko amahera ikeneye uno munsi yuko ihabwa angana na 50 miliyari 783 349 898 tuyiha ku mafaranga twamaze kuyiha yarengeje ko ku makandite contractuel ikakitubwira ati mwebwe leta rero muri aya mafaranga muri 50 miliyari abenegihugu bace bari 24 miliyari yindi yongerekanye ko kuri saison B na C y'umwaka waheze none uza gutanga ifumbire irenge iyakonta ikintu cya mbere ikiza n'indi avena ukonta décembre 2025 ivuga kuri saison C 2024 pire encore 2024 no kuri saison A 2025 narengeje ko 3,9% des quantités contractuelles na 3,8% des quantités. Ibyo rero bica bisaba yuko turiha leta y'u Burundi kimuha imiliyaridi zitandatu n'imiliyoni majana 839 yiyongera mumbwiye namwe ngiye yuko ibintu twobikora ndafise contrat initial ngaho ucumbwiye yuko uza kubikora saison C 2024 nondakasaka maramazi. Umushikiranganji w'ikigega ca leta Dr. Alain Ndikumana yongera avuga ko we ata muntu numwe afise icyo bapfa n'ikintu na kimwe icyo Imana yamufashije gusa ngo avuga yuko azize ukuri atakibazo ari uko ngo arazi ko ataco azoba iterabwoba rikomeye ryoryo ngo ararironka ariko ngo ntaco azoba vision 2060 azoyibona ntakekeranya ati ngivyo rero ibintu abarundi babayemwo bijanye n'ubusuma bw'amafaranga ya leta abarundi ngo barabaye muri indiscipline abarundi ngo barabaye muri indiscipline budgetaire irenze ariko harageze ko ibi bintu bihagarara gena mu mwe tufariki na kimwe hani cyo kibana yafashije gusa nzizo kuri nta kibazo kandi aziko atacozo ko amena sinda yaro mugana cozo vision 2060 nzoyibona neza ngibe simwekeranye ngibi rero ibintu tubayemo cyamubwiye amafaranga acavaye amafaranga kuno musi mumbwiye ko ndayari acavaye ibi nivyo bintu tubayemo nuvuga ko twabaye muri discipline. Mwomenya ko mu gihe yari mu nama nshingamateka kuwa 24 Kigarama 2025 kuri ico kibazo cy'ifumbire ya fomi uyu mushikiranganji yari yagize ati nduguriye twamugina mwirima rya sezo A 2025 ku ifumbire yari mu masezerano twari tumaze kuronka gusa ibice 50% ifumbire ya imbura na 61% yabagara ikindi stoke zifumbire mu ntara zicungwa n'abakozi ba fomi none tuzozana ifumbire twayimuguriye abari we ayitanga abe ari we aduha n'ibiharuro iyo fumbire irinze iza nihabwe buramatari abari we ayitanga ibuze ayibazwe ndugaye twamugina. Bamwe n'abandi bavuga ko abarundi bama basemereye ko intwaro ihari irimwo abanyonyezi ariko ubivuze yitwa umwasi w'igihugu atishwe arafungwa canke akangara mu gihugu. Umushikiranganji nawe arinda akorerwa iterabwoba ridasanzwe kukuri abashize ahabona hama bikejada ngo bisigura ko ku banyagihugu bitwa banyarucari iterabwoba rirenze cyane. Basaba abarundi gutahura ivyo bintu baheze bahaguruke bikure ko intwaro ikomoka kuri CNDD-FDD idashobora kubakingira no gukingira itunga ry'igihugu. Umukuru w'inama nkenguzamateka Gervain Ndirakobuca batazina ndakugarika avuga ko abarundi
badakunda ukuri. Iyo umuntu avuze ukuri rimwe na rimwe ngo aha kwa kukuzira. Yaraye abivuze atera intego umushikiranganje w'ikigega ca leta Alain Ndikumana, avuga yuko asigaye aguma yiteguye n'isakoshi irimwo ivyankenerwa akaba ayigendana, kuko azi neza ko umwanya n'umwanya ashobora kumererwa nabi. Kubwa Gervain Ndirakobuca ukuri ngo kurateba ariko kurashika, kandi ngo abarundi nta na hamwe bashobora gushika bagifise indongozi zinyonyeza itunga ry'igihugu bene ako kantu. Kugira Uburundi buhinduke ngo nuko haboneka bamwe bamwe bashira ukuri ahabona mu mutegabiri. Nivyoroshe nuko nyene bigenda mugabo turabatera indege nk'abatowe, tuzobafata mu mugongo. Ivyo kwiruka kubisuma n'abamenyeye kunyonyeza nibaza ko bidahereye kuri twebwe nyene tuba turi imbere y'abandi, nta namwe dushobora gushika kandi kugira iyi sosiyete yacu ihinduke nuko hatangira kuboneka bamwe bamwe bemera gushira ukuri ahabona. Abarundi ntibakunda ukuri, iyo uvuze ukuri rimwe na rimwe ari uhakwa no kukuzira, mugabo ndazi neza yuko ukuri kurateba ariko kurashika. Turaguteye intege rero ntucike intege, nemenase ntuzozibura, mugabo ikiza n'ikihe nuko uwari wese azobabona yuko ivyo uri kuravuga ukuri, uri kurwanira ubutunzi bwa leta, uri kurwanira ubutunzi bwa bene gihugu. Ibindi navyo abo uri kuragwanira bazokuvugira igisabisho kandi Imana izokubungabunga. Baca mugani mu Kirundi ngo igiti kirakurira mu babaji kandi birirwa babaza ibindi, ahandi Imana ikuje imbere. Abandi bavuga ko biriko biraza ukuri kuzotinda gutsinde ikinyoma c'indongozi zikomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Bagaruka kwihinduka ry'indongozi zikomoka muri CNDD-FDD, aho bavuga ko abo bategetsi batazohinduka, ahubwo ababisha muri bo ngo bazomara imvuga kuri ziri muri bo. Mu 2015 zimwe mu ndongozi zo muri CNDD-FDD zaremeje ko ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza kidahuye n'amategeko. Abo ngo nibo baciye bafatwa co kimwe n'abandi ko ari inyanka Burundi. Mu gihe Evariste Ndayishimiye yarari muri uwo mugwi, yaciye ahesha ngo awuvamwo aja gushigikira ikinyoma mu kwemeza kw'ico kiringo gikurikije amategeko. N'uyu munsi ngo aracahagaze kuri ico kinyoma ciwe, akavuga ko mbere abagwanije ico kiringo bahunze batabamuhaye, ngo abakoze ico ashaka azokwemera abarundi bugaranirwe mu Burundi babure umwidegemvyo wo gutembera mu gihe we aguma atembera yashatse. Ngo naho Gervain Ndirakobuca avuga nk'uko n'abandi barundi benshi bama babivuze, aho bavuga ko Uburundi ataho buzoshikanwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwuzuyemwo abanyonyezi hatabonetse indongozi ziharanira ukuri. Evariste Ndayishimiye wewe ngo ntiyohinduka, ngo abera akarorero keza izindi ndongozi mu gihe agihagaze ku gushigikira ikinyoma co mu 2015. Abo barundi bahanura bene wabo gutahura ko n'aba-CNDD-FDD ubwabo bamaze kubona ko ikinyoma cabo kitazotsinda. Abarundi bose n'aba-CNDD-FDD bo mu mutima barimwo ngo bahaguruke birukane akagwi kari ku butegetsi gatwaza ikinyoma n'igikenye, ngo niho Uburundi buzokira. Hageze amatora nimwebwe mufata ingingo y'uwo mushira imbere hageze kwitoza. Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yabivuze mu kiganiro yaremeshereje imuramvya mu ntara ya Gitega ku munsi wa gatanu w'inondwi turiko turasozera. Vyaturutse kuri bamwe bamutoye icifuzo c'uko yokwitoza mu mwaka wa 2027 kuko ngo bamukunda cane. Evariste Ndayishimiye ati nduguruye twamugina, ndabashimira ku rukundo mu nkunda, biraryoshe kurongora abantu bakwiyumvamo, benshi turazinanye ni vyiza cane, iwanyu ndahazi,
iyo muvuze muti mva ngaha umutumba ndawuzi narabagendeye mu makomini ngire ngaruke no mu ntara ndugaye twa Mugina. Ico kwa magendera makomine n'intara Ndayishimiye avuga ko abikora kugira uwe n'abanyagihugu baje inama y'ibintu byose vyokorwa kugira umunyagihugu ashobore gutera imbere. Gushika muri ico kiringo abanyagihugu bamwe bamushakira ngo bisaba amagara meza. Hano rero Evariste Ndayishimiye arasaba ko bobandanya bamusabira kugira agire amagara meza. Arongera ati nduguruye twa Mugina iyo muriko muravuga ngo 2027 icambere banza munsabire amagara nzobemeze neza niho muzobona ingene bigenda ndugaye twa Mugina. Ngo yarabonye ko abenshi bose bama bahundara ku mugambwe CNDD-FDD ariko ngo ni umunywanyi wayo. Ati ni mwebwe nyene mufata ingingo y'uwo mushira imbere hageze kwitoza. Ivyo vyaraye bibaye rero ababikurikiranira hafi bavuga ko ari amayeri abarongora Uburundi baturuka muri CNDD-FDD bakoresha kugira bategura imitima y'abarundi hamwe n'iyabashaka kuniganira ikibanza c'umukuru w'igihugu bo muri CNDD-FDD. Umuhisi Perezida Petero Nkurunziza ayo mayeri ngo yarayakoresha mu nama nshingamateka. Priscilla Mwidogo yatowe mu ntara yahora ya Ngozi niwe yahategura. Abenshi ngo baramwibuka ariko avuga ko atawundi mu perezida azofatwaye Burundi atari Petero Nkurunziza. Akavuga mbere ko yabitumwe n'Imana ngo abivuge. Nabo baraye bahawe ijambo bagashimagiza Perezida Ndayishimiye ngo n'abantu baba barateguwe ku mayeri ku gwenge. Ndayishimiye ngo nahavuga ko abanyagihugu aribo bafata ingingo yo gutora uwo bashaka ngo arazi neza ko atatowe mu 2020. CNDD-FDD ngo iyaba ifise abanywanyi benshi ngo yoretse abashaka guhiganwa mu matora bakajamwo ngo noneho kuva mu 2025 ubutegetsi bwagizwe ubw'umugambwe CNDD-FDD gusa ngo nta mahiganwa aciye mu matora kihari mu Burundi hari inkinamico. Basaba abarundi kuva hasi bareke kuguma basamazwa na Ndayishimiye nawe ashaka kwigumiza ku butegetsi ngo kandi ataco abamariye. Ingorane zose Uburundi bufise uyu munsi zikomoka kw'ihonyango ry'amasezerano ya Arusha mu 2015. Abatanzania ntibakwiye kwirengagiza ko CNDD-FDD yahonyanze amasezerano ya Arusha arivyo vyatumye bahunga kubera ukwicwa na leta ya CNDD-FDD hamwe n'akarenganyo bakorerwa n'iyo leta nyene. Mu gihe leta ya Tanzania iriko yihutira kwirukana ku butaka bwayo abarundi bahahungiye. Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD avuga ko abatanzania bakwiye kwihutira guhimiriza leta y'u Burundi basanzwe bacuditse kuja mu biganiro bitorera inyishu ibibazo vya politike biri mu Burundi barabe ko impunzi zitazoca zitaha nk'uko vyagenze igihe CNDD-FDD yari kiri hanze. Atera kama makungu arereka iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamakungu kubuza leta ya Tanzania kwirukana abarundi iyo leta isonera amategeko mpuzamakungu. Alexis Nduhije yarongoye umugambwe MSD asaba kandi ayo mashirahamwe guhimiriza leta ya Tanzania ifitananiye imigenderanire na leta y'u Burundi ibwirize leta y'u Burundi itorera umuti ibibazo biri mu Burundi biciye mu biganiro kuko amahoro yo mu Burundi ashobora gukingira igihugu ca Tanzania. Abatanzania ntibashobora kwiyobagiza uno munsi bagume biyobagiza yuko amasezerano yarusha yo mu Burundi CNDD-FDD yahonyanze. Uko kuyahonyanga nico catumye abarundi bose bahunga. CNDD-FDD abantu bahunze kubera bariko baricwa kandi abatanzania barazi yuko leta ya CNDD-FDD yica atacamira. Abarundi rero bahunze ubwicanyi bwa leta ya CNDD-FDD. Ubwa kabiri bahunze akarenganyo ka leta ya CNDD-FDD. Barabapfunga bakabapfungira ubusa bamwe bakababoreza igufa abandi bagapfira mu mabohero.
ivyo vyose barabihunze bahunga n'ibindi umutekano muke uri muri vyose abarundi ntibafise akazi ntibashobora gufungura ivyo vyose bituma bija mu mutekano wose ubabuza kubaho neza kandi hariho na leta iguma ibahonyanga umuntu adugije umutwe bakamwica ivyo vyose nivyo bahunze ivyo vyose biva ko leta y'u Burundi iriho uno munsi ya CNDD-FDD yahonyanze amasezerano yarusha rero abatanzania hako bihutira kwirukana canke gukura muri Tanzania imbuzi z'abarundi nibihutire nyabuna gutorera inyishu ikibazo c'abarundi nibahimiriza abarundi ko turabizi ko leta y'u Burundi bayikingiye ikibaba nibahimirize leta y'u Burundi kwija mu biganiro igatorera inyishu ibibazo bya politike biri mu Burundi bace baraba ko impunzi zose muri Tanzania zitazotaha kuko igihe batoreye inyishu ikibazo ca CNDD-FDD ikiri hanze barabonye ko abarundi bose baciye bataha baravuye muri Tanzania barataha n'ubu nibahimirize CNDD-FDD je mu biganiro twicare twese dutore inyishu y'ibibazo bya politike yo mu Burundi barabe ko abarundi bose bagashobora gutaha abarundi bose bazoca bataha rero turateye akamo amakungu yose arereka iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamakungu ko bobuza leta ya Tanzania kwirukana abarundi leta ya Tanzania isonere amategeko mpuzamakungu akingira impunzi kandi banayihimirize kubwiriza uburundi kuko barafitaniye imigenderanire n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo leta y'u Burundi itere inyishu y'ibibazo biri mu Burundi nizo ntambara ziriko ziramanuka mu majepfo y'u Burundi ntimwibaze yuko na leta ya Tanzania izo ntambara zizoshimisha leta ya Tanzania nayo niri muri ako karere iri kuri Tanganyika ibyo byose bari bakwiye kuvyiyumvira bakabona yuko amahoro mu Burundi nayo mu Burundi ashobora gukingira igihugu ca Tanzania murakoze ni hano amakuru mwateguriwe agarukiye ndabashimiye mwebwe mwese mwashimye kuyatega abiri hamwe n'abitanze akaboneka akongera akabashikira Imana ibandanye kubarinda ndabike banuye musigara amahoro naho ubutaha